Inama yagakura yari yahuje ibihugu bigize ubumwe bwogushira hamwe, umubano, iterambere, nurudandaji ya BRICS yaheze kuri uyu wakane, isiga yuburengero, the West, yijiriwe. Ibihugu birenga 36 vyitabiriye inama, harimwo numukuru w'igihugu ca Turkiya, Bwana Tayyip Erdoğan. Eka mbere numukuru w'ibihugu vyunze ubumwe, the United Nations, Bwana Guterres. Aba bompi ntibari bitezwe. Umukuru w'igihugu kinini gusumba ibindi mwisi, ubumwe bw'Uburusiya, the Russian Federation, Bwana Vladimir Putin, arangije ino nama idasanzwe mw'ijoro rya yaheze, avuze amajambo akomeye cyane. Menya byinshi byagucitse kuri ino nama yabereye mu muji munini cyane, Kazan, mu ntara y'amajepfo ya Tatarstan, mu gihugu cy'Uburusiya. Jewe nkuko bisanzwe ndi seti, iyi ikaba the Mega Mind. Muhawe ikaze. Kuva aho Uburusiya bwinjiriye mu ntambara n'igihugu kibanye cahoze kiri mu cahoze ari ubumwe bw'abasoviet, the Soviet Union, higaragaje icuka kibi kidasanzwe hagati y'isi ifatwa nk'iyasigajwe inyuma n'amateka mu iterambere, isi y'ubumanuko, the Global South, n'isi igizwe cane cane n'ibihugu kabuhariwe mu butunzi n'iterambere bigizwe cane cane n'Uburayi na Amerika, isi y'uburaruko, the Global North. Muri iyi nama igira 16 ya BRICS iheze, bigiye hamwe ibintu byinshi, gusa byose bikaba bifise intumbero imwe: ingano mwisi, the balance. Aho nta bihugu bimwe na bimwe vyifatira ibindi, bikigira gahambaye, bikico vyishakiye, bigakiza uwo bishaka, cyane cyane mu iterambere, mu ntwaro, mu mitwarire, mu butunzi, kwifaranga eka n'ibindi. Ibihugu byose bikifatira icemezo n'amahitamwo, nta ubijya wangura. Perezida Putin ahejeje inama yishura ibibazo by'abamenyesha makuru, news conference, avuga ati: nk'Uburusiya turuguruye kugiranirwa igenderanire myiza na Amerika mu gihe Washington yoba ibishaka. Arongera ati: uko imigenderanire y'Uburusiya na Amerika iziyongera igatera imbere, bizovana nuko leta zunze ubumwe za Amerika zizoba zihagaze, amatora yimirije ntiyahera. Nimba buguruye natwe nuko nyene, nimba naho batabishaka naho nyene nta kibazo. Kuva aho Uburusiya butereye Ukraine imyaka 2 iheze, imigenderanire na Amerika yaratitutse cyane. Aha mwibuke ko ibi bihugu bisangiye byinshi, nk'ubufatikanye mu vy'ikirere hagati y'ikigo kigenzura ivy'ikirere Space Exploration c'Uburusiya Roscosmos n'ica Amerika NASA, uburinzi bw'ibisasu kirimbuzi nuclear safety, kugwanya iterabwoba ku isi eka mbere n'ibindi. Ukwezi guheze ubucamanza bwa Amerika, the US Justice Department, bwariza abakozi babiri b'ikigo c'amakuru c'Uburusiya, the Russian Times canke RT, ko bariko bivanga kandi bagatanga amakuru atariyo kubijanye n'amatora yimirije muri uku kwa11 uyu mwaka muri Amerika. Gusa n'ubundi naho ibihugu rutura bitwara isi ivyagerageje gukumira Uburusiya kubera intambara ya Ukraine, umukuru w'Uburusiya Bwana Putin yakiriye abaserukira ibihugu birenga 36 i Kazan muri iyi ndwi. Iyi nama yamiba buri mwaka yakiriye abakuru b'ibihugu rutura, na minisitiri wa mbere w'Ubuhinde Narendra Modi, umukuru w'Ubushinwa Xi Jinping, n'uwa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa, eka mbere n'abandi. Irishira hamwe ryizeye guhindura ingufu z'ubutunzi zihangana n'izi bihugu bitwara isi birongowe na leta zunze ubumwe za Amerika. Bwana Putin avuga ko ashigikiye akigoro ko guheza intambara muri Ukraine. Bamubajije nimba ivyo uwahora arongoye Amerika akaba ariko yiyamamaza kuba perezida, kandi yavuze ko azokora uko ashoboye kose intambara ihere muri Ukraine niyaramuka atowe, Bwana Donald Trump. Putin yishuye ati: ivyo Trump yavuze ubu vuba haheze, ivyo jewe numvise nuko yifuza cane kuzoheza intambara muri Ukraine. Aha ndabibutse ko Amerika itanga intwaro n'uburyo bwinshi kuri Ukraine mu kugwana n'Uburusiya. Rero Amerika irafise uruhara rukomeye mu guheza iyo ntambara. Bwana Putin arongera ati:
biraboneka ko yabivuze bivuye ku mutima. Turakunda cyane imvugo bene izi, uwo bivuga wese. Trump yavuze ukwezi guheze ko yoramuka atowe yogira amasezerano hagati y'Uburusiya na Ukraine byihutirwa kugira intambara ihere. Trump kandi ntabwo ashigikiye irungikwa ry'intwaro no gufasha kuri Ukraine. Utwara ibihugu byunze ubumwe, the United Nations, Bwana Antonio Guterres, nawe mu ijambo ryiwe yavuze ati intambara Uburusiya bwateye muri Ukraine bwarenze ku mategeko y'ubumwe bw'ibihugu, the UN Charter. Bwana Guterres yagiye mu Burusiya aho yahuye na Perezida Putin mu myaka 2 yose yari iheze batabonana. Yabwiye Putin ko amahoro nyayo akurikijwe amategeko y'ubumwe bw'ibihugu, the UN Charter, n'amategeko agenga isi yose, the international law, n'inama y'ibihugu byose bihuriye mu bumwe bw'isi, the UN Assembly Resolutions, arakenewe kugira intambara ya Ukraine ihagarare. Mu nyuma y'ibi, umuvugizi wa Guterres yahavuye yemeza ko Bwana Guterres ashimitse ku kwinjirira Ukraine n'igihugu cy'Uburusiya vyononye amategeko agenga ibihugu byunze ubumwe n'amategeko agenga isi muri rusange. Uru rugendo rwa Guterres rwashavuje igihugu cya Ukraine cyane. Minisitiri w'imigenderanire n'amakungu wa Ukraine yavuze ko ari amahitamwe mabi cyane, wrong choice. Bwana Putin bamubajije nimba ukuri k'igihugu cya Korea ya ruguru ko carungitse abasoda barenga 2,000 mu Burusiya bo kumufasha urugamba, yishuye ati ku migenderanire yacu na Pyongyang hari amasezerano y'ingamba, strategic partnership, twagiranye abumbiye muri article ya 4. Ntabwo dukekeranya na gato ko ubuyobozi bwo muri Korea ya ruguru ko budushigikiye kandi ko buturi inyuma. Gusa rero nahacu ho guhitamwo ico gukora nuko twogikora. Gusa tuzishimikiza aya masezerano ari muri iyi article ya 4. Ubwa mbere bisaba ibiganiro by'ukuntu twoshitsa ibiri muri iyi article ya 4. Tuzogira ibiganiro vuba n'abagenzi bacu bo muri Korea ya ruguru turaba uko twobikora. Nitwahitamwo tuzohitamwo mu burenganzira bwacu ni n'ubusugire bw'igihugu cacu, nimba twobishira mu ngiro canke nimba tutobikora canke nimba bikenewe. Bwana Putin yongeye ko Ukraine ikingiwe n'Uburayi, NATO na Amerika. Gusa igihe bazobona ko ivyo barimwo kari ubusabusa, futility, imbere y'Uburusiya, nico gihe bizoba vyiza kuri bose, cane cane Ukraine. Biboneka ko Bwana Putin atigeze yemera canke ngahakane ko hari abasirikare ba Korea ya ruguru ku rugamba muri Ukraine. Gusa imenyesha bakuru bitandukanye byagiye vyerekana amafoto ya satellite agaragaza abasoda ba Korea ya ruguru ku rugamba muri Ukraine. Bwana Putin yahejeje yagiriza ibihugu rutura vy'isi yuburengero, the global north, gukandamiza, guhohotera isi y'ubumanuko, the global south, mu gufatira ibihano bitagishijwe inama kandi bidaciye mu mategeko, ibyo yise illegal unilateral sanctions. Kuraba inyungu no kwikingira ku ruhande rwabo gusa, blatant protectionism, guhindagura ifaranga uko bishakiye, manipulation of the currency n'amasoko y'imari, stock markets, no kwinjirira ibihugu kubahatira za demokrasi uko bonyene bavyishakiye, babagiriza guhonyanga agateka kazina muntu n'ihindagurika ry'ikirere, climate change agenda. Inama yaheze ibihugu bigize BRICS vyemeranije gukomeza birenze ubuhahirane hagati muri vyo. N'inzego z'ifaranga zosubirira canke zigahangana n'inzego z'abanyaburayi. Aho muca mwumva BRICS payment system na BRICS currency bihangana na Swift payment system y'abanyaburayi, eka mbere n'idolari y'Amerika. Ese hagiye gukurikira iki? Ese BRICS currency izotangura ryari? Ese intambara ya Ukraine izohera gute? Ese abanyaburayi bobo bategekanya iki? Kanda aho hasi handitse subscribe kugira uze urakurikira mu gihe twigira hamwe bino bibazo. Mwakoze cyane kubana nanje. Je nkuko bisanzwe ndi Seti kuri the Mega Mind. Naho butaha. Keep well. Ciao.